mu Baroma ibice 15 Yesu ubwe niwe yivugiye ati nije muzabibu kuri kandi namwe muri amashami. Yavuze ati ishami ryose riva ku giti ntabwo riba rigishobora kwama ivyamwa, atariko ishami ryose rizogumako rizohava ryama ivyamwa bimeze neza, abantu baze babirabe babishime hanyuma babisorome bavyamure bagende kubirya. Rero nanje nkavuga nti ego nivyo twebwe turi amashami kandi dutegerezwa kuguma kwico giti. Yesu niwe muzabibu mukuru, niwe giti kinini gifise imizi, kandi iyo mizi yacu niyo ishobora gukurura amazi, hanyuma amazi igakurura ndetse n'ibindi byangombwa byose igiti gikenera, hanyuma kigashobora kwama. Twikuye rero kuri Yesu bica bigorana, duca twicwa n'intuntu ndetse n'agahinda. Ikibazo cyose duhuye naco gica kitumerera nabi gose, bigaca bituma tubura amahoro, tugaca tumererwa nabi. Ariko iyo wigumije ku giti gikomeye kuri Yesu urumva amahoro. Ibibazo byo bizohoraho, intambara zizobaho, ariko kuko uzoba ufise umuvyeyi uriko, umuvyeyi wikomeza ko, niho uca wumva ubuzima bumeze neza, amahoro akaboneka. Ibibazo byaza bigasanga ntaco bikugize, ukagoma ugumye mu mutima wawe, ukaronka inguvu z'umutima, ubuzima bukabandanya. Rero ndifuriza umuntu wese yuko yo kwikomeza kuri iki giti cyacu umuzabibu kuri, kugira ngo aronke amahoro, abashe kubandanya muri ubu buzima butoroshe namba, abashe kandi gushobora kubaho, abashe kwamwa ivyamwa, agireza bya vyamwa. Imbuto za mpwemu yera nizo dusangamo kwihangana, tugasangamo ubugwaneza, tugasangamo umutima utuje, tugasangamo amahoro, tugasangamo ibyishimo n'izindi nyinshi ntashobora kurondora ubunyene. Ego twikomeze kuri Yesu, niho tuzoba tubaye neza kandi ubuzima buzobandanya bumererwe neza. Murakoze.